ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. No musi twabashikanye neza na neza mw'ihinguriro ry'umwavu FOMI, aho twaje kugira ngo twumvirize ayavugwa muri FOMI, aho ryari ryipfuje kugira ico ribwiye abarundi ndetse n'abarimyi ku bijanye n'iryo hinguriro FOMI. Nk'uko rero vyashikirijwe n'icegera c'umukuru w'ihinguriro FOMI ariwe Manyange Hermenegilde, yamenyesheje ko intumbero nyamukuru y'ico kiganiro ari kugira ngo bamenyeshe abarundi n'abarimyi muri rusangi uko ihinguriro FOMI risanzwe ritunganya itangwa ry'umwavu FOMI, ndetse no kugira ngo ritange umuco ku myidogo imaze imisi yumvikana hirya no hino mu banyagihugu ndetse no ku mbuga hwaniro zivuga ikijanye n'ikibazo c'umwavu, c'itangwa ry'umwavu, aho hari abarundi abarimyi batanze amahera yabo ariko ntibaroswa ifumbire, ndetse hari n'abafise amatike baronkera kw'ifumbire ariko ayo matike bakaba bayicanye muhira batararonka ifumbire, ndetse no gutanga umuco ku kibazo mwese mwagiye murumva gica hirya no hino cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi no ku maradiyo, aho umushikiranganji w'ikiga ca leta Alain Ndikumana yamenyesheje ko bamuhaye amafaranga asinyira y'umwavu FOMI yishuza urenze kuri kontra bari basinye yari mu bushikiranganji. Rero ico cegera c'umukuru w'ishiramwe FOMI akaba yatanze umuco kuri ivyo vyose, aho yamenyesheje ko mu myidogo iri mu benegihugu ivuga ko batanze amahera yabo ko ihinguriro FOMI ariryo riyabitse ko atari ivyo namba, acamenyesha ko ihinguriro FOMI ahubwo ritanga umwavu kw'ideni, kuko rihingura umwavu rigaheza rikawujana mu benegihugu, hama leta ikazoriha mu nyuma abenegihugu bamaze kuronka iyo fumbire. Rero akamenyesha ko kubidoga ntiyahaririye ko ivyo atari ivyo, yamenyesheje ko ari ivyo, acamenyesha ko uwihingura FOMI riko ryahinguye umwavu muki, aho umwaka ryatanze umwavu ugera ku bice 60%, mu gihe kare ryahora rirenza ibice 100%. Rero akamenyesha ko ivyo vyaturutse kw'ikena ry'amafaranga mvamakungu, kuko ibikoresho bakoresha uwo mwavu biva hanze. Kukijanye rero naco akaba kandi yanahumurije abo benegihugu, abo barimyi muri rusangi, avuga ko vuba iyo fumbire bashobora kuyiroswa, kuko nabo leta yabijeje ko bashobora kubarosa ayo mafaranga y'agaciro bagaheza bakaja kugura ivyo bikoresho. Yarangije kandi anamenyesha ko ivyo umushikiranganji yavuze ko muri FOMI batavyemera na gato, avuga ko ihinguriro FOMI rikora ryisunze amasezerano ifitaniye na leta kandi ko bakorana neza cane. Acamenyesha ko amafaranga ryishuza bizeye ko bazoyariha, kuko uwo mwavu ryawutanze ryisunze amategeko kandi rinawutanga riwusabwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi. Nyakubahwa mworosha, ngira ngo umugenzo nk'uyu mw'ishirahamwe FOMI murawumenyereye, aho iyo turiko turarangiza umwaka tubarya kara mwebwe nk'abamenyesha makuru kugira ngo tuyage gato namwe nk'abashikana amajwi kure, muheze mudufashe gutanga amakuru ku bijanye n'ihinguriro FOMI ko vyifashe, kanatsinda usanga ari mwege mwama hariya mwamana n'abarimyi. Kuri ubu haba hariho iri canke ririya mwayaze canke akababakiye, gaca kaba n'akaryo keza kugira ngo kuri ubu muronke inkuru y'imvaho, gutyo mushobore kwishura ayo makuru abarimyi bagiye babashikiriza mu ntara zose z'igihugu mwagiye muragendera. Twashaka dufate aka kanya nk'ubuyobozi bw'ihinguriro FOMI twipfurize umwaka mwiza nyinicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, maze uwo mwaka uze umubere umwaka mwiza n'umuryango wiwe wose, uzubabere umwaka w'amagara meza, maze abandanye yongereza ingoga zo kuturongora kugira ngo tubandanye tugana yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040
n'igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060. Umwaka rero w'ibihumbi 2025 muri FOMI ni umwaka muri rusangi wagenze neza kubera yuko twashoboye gukora uko tushoboye, turaronka umwimbu ushimishije, turavye ibihe twariko turacamwo, turashobora gushikiriza ifumbire abarimyi naho bitari vyoroshe. Amasezerano FOMI igiranira na leta buri season y'irima haba harimwo ibiharuro fatiro, ivyo twita les prévisions, babirimyo ibiharuro fatiro mu matoni y'ifumbire azokenegwa mu mwaka, mugabo bikaba bicagaguye mu muce w'irima umwe agatasi, impeshi, iki, ibiharuro biba bigaragara. Nta kindi tukubitegwa rero atari guhingura ifumbire nyinshi ishoboka kugira ngo abarimyi bayironke. Ariko rero nka FOMI turafise impungenge inyuma yuko kwitanga tugakora neza n'abafournisseur kuko bibe ngombwa ntagira ikibazo cy'ifumbire kiba mu gihugu cyo Burundi. Abarundi bamwe ndasubiramwo, abarundi bamwe babandanije batuvuga uko tutari, batiza umurindi abashaka kuducafuza aho kudushigikira muri utwo twigoro tudasanzwe ihinguriro FOMI riko rigenda rikora, ejo bishobora kugorana. Bishobora kugorana kuko ibi bagenda baravuga, ibi bigenda biraca ku mbuga ngarukana bumenyi, birashikira ivyo bihugu dukorana, birashikira abafournisseur, rero baca bagira impungenge. Nk'ubu yavugiye mu nama mu imbere y'abari yabubahwa ngo none bibaza ko FOMI ibi bintu je no bisinya ngo tuze tubari aya mahera nk'umuntu aserukira leta y'u Burundi, natwe dufitanye amasezerano na leta y'u Burundi. Mwumva mu fournisseur atwizera yaradufise icizere gikomeye mu mutwe atwiyumvira gute, cyagira ati FOMI bwa bundi yamaze kwinjira ingorane, leta y'u Burundi yayikuye kwa maboko, ejo bazosubira kutwizera badukopeshe gute? Ntimwumva yuko turiko turisenyurirako nk'impene aho kudutera intege kugira ngo ahubwo babandanye badusugumira tugende tubariha. Abo rero bagenda baducafuza n'ukuri, bibaza ngo bariko bakorera nabi ihinguriro FOMI, bariko barakorera nabi igihugu ciza cyacu cy'u Burundi. Kuko inkurikizi zavyo hamwe bodufatira ingingo ntizizoshikira FOMI gusa, umurimyi azoshikirwa n'igihugu mu ndababwira ko uzoheze gaca gishikirwa. Rero ndabasabe abarundi bafata intumbero yo gushikira ihinguriro FOMI, guko kuba ihinguriro FOMI ryarahabaye n'ubutumwa bw'Imana. Muri Afrika nzima nta handi hari ihinguriro nka FOMI rikora aya mafumbire y'ikirundi avanze n'ay'ikizungu byatanguriye mu gihugu cy'u Burundi. Kurya source diniri hera mu gihugu cy'u Burundi. Turambaye ikirezi cera ari kumengo ntidushaka kubibona. Uwo makungu yirirwa aratwiruka kugira ngo tuze gushinga ihinguriro nka FOMI mu bihugu vy'iwabo. Sakaseseshwa rumuri mwaramaze kubona muri Tanzania ko byabaye, muri Kenya biriko biraba, ubu bafundi bariko barapfunga amamashini, mu Buganda bariko baraduhamagara, Angola bariko baraduhamagara, Malawi bariko baraduhamagara, aho hakurya babanyi ba Kongo bariko baraduhamagara. Mugabo twebwe abarundi twambaye ikirezi ntitubibone. None mwumva by'ukuri abarundi tumeze gute? Cyagiye mpora niyumvira abarundi tumeze gute? Tuzoba dusanga turi ntashimwe. Amakunga twiruke karondera iki kirezi, natwe ntitubikibone kugira tukibungabunge. Iyo tuba bandi by'ukuri iri hinguriro FOMI
byohungabunzwe mu buryo budasanzwe. FOMI ikamenyesha abarundi n'amakungu kwiguma yuguruye imiryango kuri uyo wese aba yipfuza kumenya ukuri kw'ibiriko birarangurirwa muri iri hinguriro, na cane cane bijanye n'ifumbire uko bigenda. Kandi FOMI yongera isaba ubushikiranganji bw'ubutunzi nimba hari ivyo budatahura ku bijanye n'amasezerano dufitaniye na leta ku bijanye n'ifumbire muri rusangi n'uko ibikorwa bikorwa, ko bwoheza bugashyiraho umugwi wagutse uhurikiyemwo abo vyega bose, hanyuma kugira ngo habe kuganira canke habe kurabira hamwe akoba kababakiye kose, gutyo amakenga ahere, kuko nk'ihinguriro FOMI dukorera ku mugaragaro. Ivyo ntabwo batubifisemwo, uwuvyifuza wese duhereye ku mushikiranganji w'ubutunzi karibu ejo aho bukera. Abo bahinga bakaruhariwe mu biharuro babatuzanire, kuko natwe turabafise. Aha hari abahinga bakwije ivyangombwa, ibiharuro babizi kabisa, bitwa bideha. Rero reka ndangize nsubira kubashimira. Imana ihezagire abarundi n'Uburundi, murakoze. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.